Que vous venez? Nous allons à la maison ou sortir à l'école. Maintenant, les deux sacoches, c'est pour toi? Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour lui. Il m'a dit, je prends sa mallette, je l'ai Tu l'as dit. volé? Non, tu n'as pas volé. Je vois qu'il y a 3 sacoches. Ça, c'est la mallette de ma petite sœur. Où est-elle? Elle est toujours vite. Et vous étiez en quelle classe? Deuxième. Quel âge as-tu? Oui. Quel âge as-tu? À monsieur Jean-Pierre. Ah, monsieur. Votre âge? Votre âge? Yakayako. J'ai 7 ans. Tu connais la chanson? Oui. Il faut chanter alors. Père Noël, Jean viens venir, car rempli descendra, n'oublie pas mon cadeau. Père Noël, Jean viens venir, car rempli descendra, n'oublie pas mon cadeau. Merci beaucoup. Murakoze. Muze mwiga mumenya. Ejo namwe muzobe abajene entrepreneur. Namwe muze mugere utuntu mukora twishi. Hariho nk'abo maze kwigisha kandi abo maze kwigisha biramaze kubafasha cyane. Yego birabatejeje imbere. Yego. Okay, nko ngaha ndabona tuno bambara ku maboko n'utundi bambara mwizosi. Ndabona umengo n'utwo munda, urafise n'utwo bambara munda. Byose birahari. Okay, nkaka ko ku maboko kamwe ukagurisha ngahe? Bivana n'akariko kubera burasumbanya amabere. Nk'akarorero aka kanditse ko Burundi, aka kari ku idarapo y'u Burundi. Ako karatsinda kwagwa 10,000. 10,000. Ntiwumva ko ari umwuga? Wumva ko ari umwuga? Jenda babara sana. Iyo niriwe. Jenda ndabona kuri umujene. Ndi umujene. Ngatacho yimariye. None ndakubaze. Uri umujene atacho yimariye. Cyo yimariye. Mugabo urafise amaboko, urafise n'inguvu. Amaboko amaguru ndabifise byose. Urabifise byose. Yes. Uragenda guhiga idiri ukayibura. Idiri? Ndatembera ku muboss habe numwe ashobora kumanigwere mugena afise karanga muntu cankwe ntafise bwa burenganzira. None nufise karanga muntu ufise? No, ahubwo baranagufunga. Nakaranga muntu barafunga. Nakaranga muntu ndi mwene gihugu ndi murundi. Karanga muntu mugabo turayikenera. Turayikenera? Maze amezi 2 ntayifise. Wiyumvire ki? Ubu biragoye kubera cyo dukoresha rimikashi gusa. Kumva yuko bitaratora umurongo muri Eko Cash. Turifashisha rimikashi. Kubera iyo twakiye abakiriya. Babikura biratugora kuronka amakashi amahera. Bababwira yuko Eko Cash izoboneka ryari mu misi kuko hari abantu bamwe tusonga twari dufise amahera. Rero amahera yacu tukaba turindiriye kugira mutangure gukora namwe akazi kagende neza. Eko Cash mu bisanzwe irakora ntibaravyugara. No kubika gusa. Ntibaravyugara irakora. Ego twege dutinya kubera amafaranga amakashi agorana kuyaronka ariko twizaye yuko bizogenda neza mu misiri imbere. Ndabimenye. None ntibitangura rero kuvuga utireka nangure gufabrika nk'ayo makwire yo tugenda tukayagura mu isoko ku bantu babikura hanze. Tukabashorera arigiye bagoye kwifiti ku mafaranga ashika ku bihumbi 10 na bingahe ugakoramo izo pere zine ukacumenya nawe ukuntu dandaza bivanye n'ibikoresho uba wagiye urarondera kuko je hajye sindabirondera ngo byose ngo ndabigurira ku muntu kimwe ndakigurira ukwacu kimwe ndakigurira ukwacu biraka. Nk'ubu kari agasimira kwire ka shokora ndashobora kwanda kagurira kwa nawo ijya kwire nayo nkayigurira mu isoko najya marive bijya byo kudesha navyo nkagenda gucara hane. Kubera nta buryo buhari ku isi bijya uburyo burahari rega n'ubunyene. N'ubunyene mugabo amafaranga nayo niyo mbona umenga wapi amafaranga ni make cyane. None kugira ubitangure woba batanguje menshi kwagira ngo kugira ntangore oya natanguje nyine. None nk'ubu umutamu ndashobora kugukoresha 10,000 ubundi nkawukoresha 20 ubundi nkawukoresha 10 ko watanguje angahe kugira bibe forme kujya nyene nko mu ntango bijya byose kugira bije hajya hajya narakoresha nk'inoti ya 30. Akunda guhura n'abasuma nyene batwiba. Mukihenda mukarungika ahatariho ntibadusubize.
zose n'ingorane duhura nazo mwaka kazi k'iwacu ugasanga umutahe wawe umusubira inyuma aho gutera imbere bigaca biguma bisubira inyuma nshobora kubivuga ko ivuza bwo wewe uvuze ukuri gira icyo ukora ubawe je none ikintu je ndavuga ko je nibaza ko bivuze ko usanga ukora uduki jewe je kwa nakazi mfise jewe umuryango numbeshejeho je ufungura gute bayeho gute abashangazi banje nibo bandihira jewe ivyo mfungura nibo bamvuza njyama ku buntu nuko nimere none ariko je negezwa gukora malgré tout gira icyo ukora ubawe kwaje navya gusa nkunda jewe none wararondeye ikintu cyo gukora urabura canke ntavyo wiyumva naco nabuze nace mvuga ati reka akazi rero kuguma ncunga ivyo ngaha nyene niko kazi nihaye hehe ucunga hehe umutekano wose ubunye niko ndimvira tuce tugenda ruguru Gitega Ngozi twimvira ko dukorera Mère de la Ville Mère de la Ville Hello guys mumeze neza nkuko musanzwe mubizi ni kiganiro gira icyo ukora wubahwe aho tugiye kuri tele aho tugiye turaraba abafite ibyo bakora tuca kuri umwe tumubaza ibyo akora atwemereye turamukoresha atatwemereye turabandanya nkuko musanzwe mubizi jewe ndagikoresha nitwa Nyongabo Dieudonné hamwe na Aisha Dushime tukaba rero tugiye kubaza abantu aha ayi mwibarabara ry'amabisi ryo kwijabe rya otebe kugira tubabaze ibyo bakora aha rero turagiye kugira turabe abo dushobora kubaza turagiye kugira turabe abo tubaza reka ducano hirya turabe abo tubaza ingene bakora uko bigenda batwankiye turagenda duhaye turabakoresha yego sawa tuba tugiye kuraba uko bimeze ni sawa mutama meze neza washaka ko mu kiganiro ko tuntu twawe ukora ni ikiganiro dufise bitagira icyo ukora wubahwe urabona ubu n'umwuga gufasha gutejeje imbere duhaye ikiganiro n'utu tuntu twawe ni na PBC tuzoba uri kuragira ndabona ko kora n'imipira imwe twakina ruguru banga mu bintu ze hama dushobore kukubaza dukorane neza yego nta kibazo none utu tuntu twawe ukora ndabona ko utuyeye uturangurira no mu Burundi yego ndaturangurira ini Burundi nimba uturangurira ino mu Burundi ntidukunda kubura uraturonka byoroshe abatwemporota baratwemporota twama twabonetse okay none ngaha ndabona ko ari utuntu twiza vraiment nikaba kazimbutse je ndagera ndagushoreyemwo kamwe nk'utu tuntu kugira wiyumvire kudukora nk'uku wavyigiye ino canke hari ahantu wagiye kuvyiga navyigiye ino yego hari ahantu bavyigisha je kugira ndavyige narose umwana wo muri Kenya bari wabinyigisha niwe yashoboye kubimfashamwo arabinyigisha bivanye n'ukuntu nanje navyiyumvamwo kubikora hama ndabimenya yego none nk'ubu urashobora nawe kugira formation ukazurigisha abandi kugira baze baraguha make ya formation erego n'umwuga kandi naba mbona nabajye bakuru dushakoshi tuva muri mwene utu turazimvye n'ufite kamwe kagwa mu 40000 ndabona ko ibi nawe ugize ukaduragira formation byo bavyiza eko hariho nk'abo maze kwigisha kandi abo maze kwigisha biramaze kubafasha cyane ego birabatejeje imbere ego okay nko ngaha ndabona tuno bambara ku maboko n'utundi bambara mwizosi ndabona umengo n'utwo munda urafite n'utwambara munda byose birahari okay nkaka ko ku maboko kamwe ukagurisha ngahe bivana n'akariko kubera burasumbanya amabere nk'akarorero aka kanditse ko Burundi aka kari ku idrapo y'u Burundi karatsinda kwagwa 10,000 ntiwumva ko ari umwuga umva ko ari umwuga bakunze ba Ndufacom TV murumva uyu mu entrepreneur
akora ibintu byiza cyane, arakora ibintu by'uturanga tw'Uburundi, agakora utuntu twishi dushaza ku bakobwa ku maboko, abahungu ku maboko, mwizosi, kandi vraiment turamutunze mutama arapari akazi nta bindi ufise ukora. Oya. Kandi kazi nkora akazi kanje nakanyene. Niko kakugaburira, kakurihira roye n'ikibanza ukoreramwe rega ngahandazi ko batoza amahera. Ego. None ni yihe ngorane ukunda guhura nk'ibikorwa vyawe ukunda gukora bitakorohera? Ingorane nkunda guhura nayo nukuzimba ko izi ntete tuburangura zikazimba hama abakiriya kubera baba bamenyereye ibeyi izimbutse bagaca bagomba kugura bidoga. Nuko bimeze. None nk'ubu ahaye urakunda kuronka abakiriya ku munsi urashaka kudandaza nk'ibihumbi 40? Oya. Ndonka abakiriye abantu b'amakomande babudandaza kubera je ndarangurisha. Wewe ngaho urarangurisha. Aha rero naho no gushorera ndumva kutokampa kamwe. Oya no guhugura detail ndamuha urangura abantu makomande nkamugirira. Yego. Bakunze ba Ndufacom TV. Aha rero twaje vraiment ndabona utuntu twishi kandi twiza. Nutuntu mbona twigrife. Ne mutama aka kantu gakora iki? Ako nako gushira ku meza ama ugashiramo uduserviette kugira serviette zija ahantu zishobora kwegerana nk'umukiriya ari ku meza ashobore kugatora kara ahantu hameze neza. Ego. Ndabona n'akantu keza nk'aka gacagwa ngahe? Akwagwa 15. 15? Ego. Numva ari beyi nziza arakantu ko gushariza ku meza vraiment ushamwe utuntu twiwawe. Ego murakoze cyane. Murakoze cyane ubwaniro tuguhaye hama wovuga inomero yiwawe ya telefone kugira ubakiriya bashobora kugushorera n'izina ry'iwawe kugira umukiriya zikeneye azokwakura kwizo nimero kuko kino kiganiro kigera hano kure cyane abagukeneye tuno badukunda bazokurondera. Inomero yiwanje ni 79 370 300. Ego. Ngo ufite WhatsApp, Facebook? WhatsApp nayo ufite. Akazina kawe? Izina ryanje nitwa Serge. Ego. Murakoze cyane. Aha rero Serge akorera kwibarabara iry'amabisi rya OTB. Abakeneye kuza kumushorera iyo nimero niyo yiwe mu muronde yazoza n'abakeneye gushika akorera muzomusanga ngaha kuko arakora ibintu byiza cyane. Arakora ibintu byiza cyane kabisa naje byanyoheye. Ndabe nkako mutaba ndagushorere nka kamwe nkakanangaye. 10,000. Ashaka kama ku 5. Nshatse ngene ndagushoreye. Ego nta kibazo. Sawa kame ku 5 akagenda gushoreye. Sawa. Murakoze cyane. Ego. Sawa namwe murakoze. Hama udandaze uronka hamutera imbere. Shoye no kugira formation abandi bazabaronka ubuzi abandi bajene beshi. Sawa murakoze. Akira mahera singenda yajanye. Bakunzi ba Ndufacom TV uyu n'umuntu wanyu twaye tuvuganye aduhaye ikiganiro urabona ko akora utuntu twiza ncengera ndanamushoreye nakantu keza bambara ukuboko k'abajene kanu k'abajene urabona nanje ndakambaye karabereye kanditse ko friends urumva kanditse ko friends aka rero nakantu keza murakoze cyane. Ego hama turagiye tubaza abandi uko bakora. Fiacre ndiho kubayo. Yego. Fiacre. Urabona ubu uyi tuhora tubika ku buhinga bwa rimikashi ekokashi hama ekokashi ubu uyi yaraparanganye ubona akazi karakorohera ko aho uronka amahera menshi aca muri ekokashi rimikashi bigenda gute? Ubu biragoye kubera cyo dukoresha rimikashi gusa. Kumva yuko bitaratora umurongo muri ekokashi. Turifashisha rimikashi kubera iyo twakiye abakiriya
babikura biratugora kuronka amakashi amahera. bababwira yuko ko kashi izoboneka ryari mu misi kuko hari abantu bamwe usanga twari dufise amahera rero amahera yacu tukaba turindiriye kugira mutangure gukora namwe akazi kagende neza. Eko kashi mu bisanzwe irakora ntibaravyugara ni kubika gusa ntibaravyugara irakora. Ego twege dutinya kubera amafaranga amakashi agorana kuyaronka ariko twizeye yuko bizogenda neza mu misiri imbere. Mbega niyihe ngorane muhura mwakazi kanyu kari mikashi na eko kashi? Kwane duhura nta nimwe imeze neza kweli. Imeze neza? Imeze neza. Sister nawe urabyemera niyihe ngorane muhura mwakazi kanyu kari eko kashi mikashi? Byawe nusibye ingorane ziriho kandi nyinshi. Yego ni nyinshi dukeneye zimwe muri zo. Zirahari. Ubunya yaravuze ibitari byo. Turakunda guhura n'abasuma nyene batwiba. Ayo mukihenda mukarungika ahatariho ntibadusubize. Zose n'ingorane duhura nazo. Mwaka kazi k'iwacu. Ugasanga umutahe wabwo umusubira inyuma aho gutera imbere bigaca biguma bisubira inyuma. Mbega hajya mugenda kurangura bano baja mbega hoho nta gihe bitaborohera kugira muronke ivyashara nk'ubujenzanye umuriyoni nka ukenera vyihuta nta kuntu bashaka kuguha ivyo byihuse? Oya kubera dukorera mu mihinga itandukanye arigihe bitugora kuronka ayo makashi vyihuse bivanye n'agatabo wazanye kuri tele. Ugasanga ukeneye menshi ntayo ufise bikaba ngombwa ko ashorera uwundi. Mwebwe ndabona ko muri abajene entrepreneur kandi mwiyumviriye kudandaza ibintu eko kashi iri mikashi. Hariho rero bamwe bibaza ngo eko kashi iri mikashi ngo n'ibintu ngo ntivyinjiza nk'abajene benshi ari abajene bishima ngo ntivyinjiza ngo nibo kudandaza eko kashi iri mikashi. Uwo babwira ikaba abajene? Abo bajene ico babwira nuko boja kukivi bagakora kubera ibi bintu twe dukora biturinda kuguma dusaba muhira amahera atandukanye amavuta ibirato birumvikana. Ibintu nk'ivyo biheze turashaka kuvyigurira tutarinze gusaba kugora abavyeyi cyangwa ugakora n'akagambi gatonya bivanye n'uburyo uba warose muko kwezi. Hama nawe ku kibazo cerekeye eko kashi ko ari imihoro ibiri aho ribazanira amafaranga yihuse umukamukoresha umuhoro umwe biraborohera ku bakiriya? Oya ntibitworohera urumva ko ari ntambamye kubera abakiriya benshi baramaze kuyikuramwo nabo nyene. Kandi urumva n'akanyungu twahora turonka muri eko kashi uku kwezi ntako tuzoronka bivanye nuko atamakashi baduha tugiye muri banke ntibaduha eko kashi tugiye muri eko kashi nawe nyene ntibaduha. Zose n'intambamyi ziri muri eko kashi. Hama nigiki mwosaba abantu bajejwe kubatunganiriza ko ivyo bintu bumva bitagenda neza? Ibyo twasaba nuko bosubiza ibintu mu buryo kugira tubandanye twiteza imbere. Babisubize mu buryo ibitagenda neza babisubize neza tubandanye twiteza imbere kubera urabona turugwaruka ahandi dufise twoja tubandanye twikorera entrepreneuria. Yego bakunzi ba Ndufacom TV murumvise bano bajene entrepreneur ingorane bashobora guhura mu bikorwa bakora bano bari mikashi eko kashi barasaba ko aba eko kashi batunganiriza kugira nabo imigambi yabo ibandanye itera imbere ibandanye igenda neza. Nibaza ko bishitse aho biteza gushika. Hama murakoze cyane kuduha ikiganiro. Yego twese hama turabandanyije ahandi alezi baza no oya sensiye shakuyo ndafise kibazo fata guki fatire baza nta nakimwe alezi ubuzima tubayemo muge murabubona turabubona Jenda babara sana. Iyo niriwe. Jenda bona kuri umujene. Ndi umujene. Ngatacho yimariye. None ndakubaze. Uri umujene atacho yimariye. Cyo yimariye. Mugabo urafise amaboko, urafise n'ingufu. Amaboko amaguru yabifise byose. Urabifise byose. Yes. Uragenda guhiga idiri ukayibura. Idiri. Ndatembera ku mu boss
habe n'umwe ashobora kumanigwere mugena afise karanga muntu cankwe ntafise bwa burenganzira none ntakaranga muntu ufise no ahubwo baranagufunga ntakaranga muntu baramfunga ntakaranga muntu ufise umwene gihugu ndi Murundi karanga muntu mugabo turayikenera maze amezi abiri ntayifise wiyumvireki warayitaye wiyumvireki mugabo ico no gusaba uri mujene entrepreneur ya egira abandi bajene urabona nk'uyu ariko arajisha tuno tuntu ingongere ndagusabiye akazi neza ingongere ndagusabiye akazi ingo muta Muga abantu twari turi kumwe baragiye. Oya banzuze. Ingo ndagusabira akazi. Ndabona rero wabonye rero wowe ni utinya gukora. Wabonye ko watinya gukora. Ninya gukora. Wavuze ngo ndi gihugu tubaye ngo wowe watinya gukora ndavuze ndamusabira akazi yase kuvyumva. Nagomera gusabira akazi. Ugo musabira akazi. Yego. Akazi nkora sanzwe nkora sindagakunze. Nakaye. Nce ku mayange nk'abantu bose bavyumva ngaha kuri TV cyangwa kuri nde. Nce ku mayange akazi sanzwe nkora. Demokokayi. Mugaba akazi aho kazi mfise nikantunze. Nikambesha wana madamu y'uwanje cyangwa n'umuntu Okay, nagombeje ndagusabira akazi reko ko gwa entrepreneur ukora ukoresheje amaboko yiwawe. Urabona bino mutamareka nakora? Ndabibona. Ibi bintu mubitengera aka kamwe kagugwa ibihumbi 10. Aka kagugwa ibihumbi 10. Yeti. Hamwe ukwicara ngaha akakubwira ati ndakugiza umuyede. Hama ndakwigisha gukora bino ntiwo vyemera. Hama enjo nawe ukazurabura ukazurabukora. No vyemera bivanye n'ingene ndo nka saa sita irasiyo. Ereganye naraguha. Saa sita nkafungura no kumugoroba nkafungura nkaryama neza nkemera ko Burundi bwacu ari neza. Kuryama neza rero ni gihe uzokura amaboko mu mpuzu ukicara nk'uyu mutama yicaye nk'uko ukabanza ukagira ibingana nk'uko. Aho tubanye neza murakoze cyane. Yego. Amen. Urabona jeune benshi ntibayifuza gukora ubabwiye akazi ntibavyumva nk'ubu nari ndamusabiye akazi ngo yakase yaba jeune baragoye kabisa. Katubandanye oya tugiye handi bakunzi wa Ndufacom Tv twaberetse benshi rero tugeze kuri ku muntu akora ibintu vy'intebe yogesha ibintu vy'intebe yitwa Face Home bakaba bakora ibintu by'ama service décoration architecture d'intérieur construction et rénovation fourniture intérieur decorating and design construction and renovation kabiringa rohero avenue Moso tukaba tuhashitse ko bano bantu ariho bari ngo bashobore kuduha ikiganiro vraiment ndabona bakora ibintu vyiza yego bakora ibintu vyiza cyane ni sawa abari abo ngaso bari bakora bino yo tumuturabira muduhamagari twebwe tushaka aturagira ibintu vya publicité y'abajene bakora ibintu Dio urumva rero wewe urinje bataguhaye kariho barakumara tukaba twashitse hamwe babikora vraiment hari intebe nziza cyane yego ingo ni sawa muragumye aha musanzwe mukora intebe oyaye umviriza tugira publicité tubagira publicité y'ibintu mukora mugavuga inomero afite ikiganiro cyacu nigira icyo ukora wubahwe no kuvuga turagira publicité kugira abantu bamenye ivyo ukora agira icyakora n'abari mikaje turababaza abadandaza ibirato turababaza nk'ibi urabona ko ari ibintu bikomeye ni nka publicité bigenda kuri YouTube Facebook Instagram no kubafasha ugacuvuga inomero ya adresse yaho mukorera ibintu umukiriya ashimye akaza kubashorera kandi kubera ko birabwa n'abantu benshi hariho nkuba bikeneye rero nk'ubutinye ko tugukorera ikiganiro twebwe turigira rero ndakubwira ikibazo uyu uswa biraba muze kuza hari wundi nyenevyo sawa abyumvana n'ingoga reka rero dufashe abantu basanze nyene hajya atari hari twasanze nyene hajya atari hari reka tubandanye tubaze ababibirato ababibirato tumve ko bashoboye kuduha intuzeyi ni sawa mutano mumeze neza
ndabibona umviriza banza wumvirize ni publicité yiwawe ndakubwira ibintu dandaza ntugene ibindi ni ikiganiro bitagira icyo ukora wubahwe nk'umujene entrepreneur akora ibintu ntabyo ushaka umviriza banza wumvire ntushaka ko tugane tugubwire publicité y'ibintu byawe n'ubundi naje kukusaba apana gushikushirako amuriya nawe ariko tumaze imyaka myinshi cyane ndabibona aha twese rega turayimaze mugabo nk'ubu urabona udandaza ibirato byiza aha abantu bashobora kugushorera biciye kure none mu myaka indwi ntukeneye basi ko ibintu byawe byo kwisununura nk'umujene entrepreneur none ko mushira imbere yo gucorerwa mwanka ko tubakorera publicity umve bashe mushibin oya reka si bibi oya nuko tutakubakorera nitwo bagirira nabi twe twaje kugira tubateze imbere bivanye n'ivyo mukora kubera umviriza bino bica kure kuri YouTube, Facebook, Instagram rero tuba dukeneye ko tukugirira publicité y'ibintu bya ukora utemeye tubandanye twigire rero vuga sezera uraduhunze rero ni sawa umeze neza natwe turashima dumuhe nashaka tuyage gato urabinkundi ndagukundira ni sawa murakoze donc bakunzi ba Ndufacom ubu turi kumwe no entrepreneur agira tuyagire bimwe mu kazi kiwe kuko tumaze iminsi twumva abajene bose barira ngo babuze akazi ngo ntacyo bafite bakora ibintu byinshi ariko tuko turabona ngaha hariho abariko barakora sibyo mutaha bamwe barakora mugabo urumva nibwo bakora urumva ntibakora bose bamwe nabo kwiyangaza nyene rimwe na rimwe urakunda nawe kubabona kandi bagaca bavuga ngo nta buzi buhari ngo babuze ibyo barya donc ivyo byo kubura ivyo barya no kudashira amaboko imbere kubera kandi n'abatanga akazi urumva ntibaboneka muri make oya mugabo urabona akazi wewe wakihaye rega nawe wogatanga ega simpaka abandi bakadu akazi kugakora nibwo no banakihaye rimwe na rimwe birashobora gusanga n'ubumenyi kandi butaramenyekana cyane ku buryo bw'uko bashobora kugira nane nk'abo nigisha kugira tugire umwuga kandi ibikoresho urazi biragoye nibwo je ndabirondera ari bike cyane nkiyungunganya ku byo nshoboye kuko naje simba nicaye ngamba nkora nane muri atereye nk'abandi kubera mfise uburyo buke cyane yungunganya mu byo nshoboye kandi mu byo mfise ariko umuntu guhera kugira atera imbere ahera hasi n'ubundi nta kwihebura ivyo byo guhera hasi ivyo biravana naje natanguye buke ishandari mwe mugora bano ndanda zitandatu ishandari ni wazikoze ziya nize nazikore wewe nyene none nkaziga kugira umenye kuzikora byagenze gute ko mbona umengo ni ibintu bigoye cyane harimo imashini washire imashini ubikoresha oya bijya gusa iyo maze kubiforoma dufate nka kujya kuntu umuntu ashobora kubicapa mu gihe ubona yuko byagize forme nziza hanyuma wowe ukagira icyo bikoreye ko hanyuma ukavuga uti iki kintu kirashobora kujana kiriya kugira abakiriya bashobore kubishima ari na mpamvu rero je mvuga uti reka biriya ndabikore kugira bishobore kunyungunganya mu gihe nk'abandi bose umukiriya ngaho wa desa wijana kugira ndabe ko ari anyamba ngurisha ibyo 3-4 kugira ndabe ko umuryango ari utompana none wabimenye bikora gute gashana ibyo kugira ndabimenye n'ibintu nize gusa nko muri navyize muri 2000 nari umukordoniye kabisa mugabo sinebwa bishitse cyane nabicako nguma ngenda ngo nkabisuzugura nkabikenyera mvuga uti je nk'ivyo je no byiki no byisira mugabo mu nyuma natevye nyene umugabo wanje cyamvuga uti nakundi reka nce nguma mbandaniza ko nyene no gutonora ipine nyene ntonora buke nakandabimenye none ntibikangura rero kuvuga uti reka nangure gufabrika nk'ayo makwire yo tugenda tukayagura mu isoko ku bantu babikura hanze tukabashorera arigiye bagoye kwifiti ku mafaranga ashika ku 10,000 10 na bingahe ugakoramo izo pere zine ukacumenya nawe ukuntu dandaza
bivanye n'ibikoresho woba wagiye urarondera kuko je hajya sindabirondera ngo vyose ngo ndabigurira ku muntu kimwe ndakigurira ukwacu kimwe ndakigurira ukwacu biraka nk'ubu kariya gasimira ikwere ka shokora ndashobora kuba ndakagurira kwa nawumu ijya kwere nayo nkayigurira mu isoko najya marive bijya vyo kudesha navyo nkagenda gucara ahandi kubera nta buryo buhari ku isi bijya uburyo burahari rega n'ubunyene uburyo n'ubunyene mugabo amafaranga nayo niyo mbona umenga wapi amafaranga ni make cyane none kugira ubitangure woba watanguje menshi kwagira ngo kugira ntangore oya natanguze nyine none nk'ubu umutamu ndashobora kuwukoresha 10,000 ubundi nkawukoresha 20 ubundi nkawukoresha 10 ko watanguje angahe kugira bibe forme kujya nyene nko mu ntango bijya byose kugira bije hajya narakoresha nk'inoti ya 30 je ndabona hajya harimo amafaranga ashika 50,000 oya hajya nta muntu yogwa 10,000 none kirato tubaje hajya bayagwaye Messi ni 5,000 nimebore uko uwo waciriye nka 10,000 ukumva aragwaye nka 6,000 ucutora yonyene kugira abana nibagupfane birumvikana kuko nk'ubu ndose 10,000 ndavuga uti reka ndekipere basi bagiye 5 ibindi 5 babibike kugira nze kugura gakwire kandi na nyene inzu hari arandondera igezo hari umwana azobora n'umupira wo kwambara ugasanga nyene 10,000 akenera kwambara birumvikana ngo turabikora ibintu bisaba yuko umubandanye unywa nk'inzoga aho nani kintu nakimwe wokora mu mwabiri ufate nk'izisaha waborewe ubona na kimwe wokora wokora iki none mutama ni giki ingorane nyamukuru ukunda guhura n'akazi kiwawe ingorane nkunda guhura nazo rimwe na rimwe ibikoresho birakunda kungabatanira kubera mfise umutahe muto cyane kubera harigenda ujya nkawumara asubiramo n'umuri kuzorondera bushasha je ngaca mvuga uti nkaca nkoresha kwihangana harigenda usumukira aho ku metero ngaho gasanga ndamuzungurukiye ikirato cyo yaramaye 5 nangwa aramaye 1,000 aguma mvuga uti reka mbiki 1,000 ndawe ko ya 30 n'ubundi ndayishikira subire guteranya bya bindi aca mbona rero uburyo nkuko kugira ndawe ko no bako none nk'abantu uravye nk'abo basore birirwa baravuga usanga ku marigara ugaca usanga bavuga ngo mu Burundi barakenye urumva ntaco baharonka nta buzi buhari ariko wowe urishaye ngaho urinjiza n'ibyo 5,000 wobabwira iki koko ivyo bavuga nibyo cyane ivyo kugira ndabunganire kuri ivyo bijanye nabo baguma biyangaza tabuzi buhari kubera ababutanga nibo bataboneka nibwo bwo wabuhari ababutanga nibo bataboneka ariko wowe warakihaye wowe ko wakihaye je warakihaye kubera mbona yuko inzara yoshobora kunyica bobo rero inzara nimbi kubera urya niyamara kumva inzara aremeraze kukwiba wewe kugira iki utuma umwica basi kuko aze kugusaba ntiwibaze ngo nigushoka wumuha oya uravuga uti none kutewe no gufasha ufise amaboko abiri mugabo amaboko abiri akabura ico yakoresha kandi yafise none wumva atari kosa ryabo hajya hepfo ro twahuye ikosa si ryabo kuko abantu batanga akazi ku buryo bw'uko nyamba na wewe uvuga uti ndafise impuzu muhira itanu rya muntu genda zimesere numa ndakurasiona basuye umunsi no mwico kugira uwo munsi uhere ejo ze turondera akazi kamenshi none mutama nk'ubu nanje nje kugira mbe muyede wiwawe none ntiwovyemera erega nako nakazi ubumpaye oya je ngo ndafise wo dufashanya ngaho umugenzi akunda kunsigana na mugemba ngiye kwisoko none ntiwumva erega nico nyene tuba dukeneye rero nk'ubu ndamufasha nawe tugafashanya turiye dushimira Imana nta kindi hama nigiki kintu wosaba abantu bajejwe gufasha abantu bakora ibintu bikorera utwabo hari abantu bafasha vraiment abantu bikorera utwabo nigiki wobafasha abantu bantu kuko iki kiganiro gishikano kure wobasaba iki nka wewe uri kurakora kano kazi kawe kabisa ikintu je mbona bodufasha bavuga uti reka dutanga ifashanyo nuko abari abato bajya abantu bato kandi bace bagira n'ama adresse ku buryo bwoko natwe tubakeneye tuzora tugenda tukababaza uti mbega imyuga by'iwanyu biriko biragenda gute hirya no hino ubibona gute umuryango urakomeye ku buryo bwoko bose umuntu ababona mukafotora mukavuga uti uyu mugabo naka warateye imbere kandi ikintu je nsaba gusana amafaranga aho kuvuga uti naye ntera imbere nk'abandi kuko je mbura ubufasha ubumenyi ndabufise none Crodonier urafite akarimero ka telefone nomero ya telefone baheruka no kuyinyibira ngaho yari mwishakoshi naragoswe gatoya nsanga ishakoshi barayitwaye yarimo telefone yari irimo n'ibirato by'umukiriya n'ibirato vya mama wanje ko aje mu wanzo ndumva rero iri barabara riko ababire beshi oya baguma barengana kubera babarengana bose ntiwomenya ngo umusuma ninde oya
kabisa abasuma bo baguma baringana ni bishi nukuvuga twariko turavuga abantu bajejwe gufasha abajene hariho ni banke imwe y'abajene ifasha abantu bakora utwabo bamaze gutangura kugira bashobore kwiteza imbere nibumva kino kiganiro bazohava biyumvire kuri bato nabo babaha imitahe bashobore gukora kugira nabo biteze imbere kuko benshi barafite tala yo gukora mugabo bakabura uburyo batangura gukoresha rero turabasabiye mu kibanza cabo baze bagira ico babafashije vraiment kuko ndabona arashoboye uravya azi gukora isandare nka zirya sandare ni sandare nziza cyane ego tumwe dukunda kwitwa udukenya abo muri Kenya nibo bakunda kuzikora mugo ndabona ko waragerageje vraiment mu buryo bwawe ushoboye murakoze cyane mutama murakoze ndazi ahabigeze kure uzotinda imana wishugwe ego sawa murakoze bakunze Ndufacom TV uyu ari umukorodoniye twasanze ngaha ayakorera kwiri rya OTB ego kuri bututsi asanzwe ashona ibirato nkuko mubibona ashona ibirato bitandukanye amasandare agasubiramwe n'ibirato by'abandi je nkaba mbona ko akora ibirato byiza cyane vraiment ni ibirato bikoze ku buhinga ni machine arashirako ni ibirato bisa neza cyane tukaba dusaba ko nawe ababishoboye mu mufata mu mugongo mukagira ico mumufashije sawa nego washaka gusaba ushirikize duki ikiri ni TV yitwa Ndufacom TV ikaba ishikiza ikiganiro bitwa gira icyo ukora wubahwe gira icyo ukora wubahwe ndabona ko wewe ufise ingufu rumujene ugire ukore hama uce wubahwe apani vyagusa hama uriko uravyumva nukuvuga uri umujene dukira abajene bakura amabako mu mpuzu ntibame bizigiye ngo leta ngizo bahubuziki bakore none wewe ubivuze kwiki Cico ndabivuzeko je naco nshobora ko bivuga ko ivivuza bwo wewe uvuze ukuri gira ico ukora ubawe je none kintu je ndavuga ko je nibaza ko bivuze ko usanga ukora uduki jewe je kwa nakazi mfise jewe muryango numbeshejeho je ufungura gute bayeho gute abashangazi banje nibo bandihira jewe ivyo mfungura nibo bamvuza njyama ku buntu nuko nimere none ariko je negeza gukora malgré tout gira ico ukora ubawe kwaje navya gusa nkunda je none wararondeye ikintu cyo gukora urabura canke ntavyo wiyumva naco nabuze naco mvuga ati reka niha akazi rero ko guma ncunga ivyo ngaha nyene niko kazi nihaye hehe ucunga hehe umutekano wose unye niko ndimvira tutoce tugenda ruguru Gitega Ngozi twimvira ko dukorera Mairie de la Ville Mairie de la Ville none ko ndabona uri umujene none tuko twiyumvira ko wo kwiyumvira ikintu wokora urya mukorodoniye nabonye hajyayi ariko icyaye hajya ariko arakora utuntu none wowe nta tuntu wobona wofundikanya kugira ushobe gukora wibesheho mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nk'ubunye gice ndarondera nko mu boss yo nkunda yo nyizera acaba mu city je vraiment ça va ugaciba mu city yego ni gice ukora ubaho kuri umwanya none ngire gutesha gice kuri umwanya ndavyumva reka jewe ko mpaye kino kiganiro reka ngere ndagucoreye heza gigo sawa murakoze bakunze Ndufacom TV murabona abajene bacu dufise benshi ubabwiye ico gukora ntibavyumva babona ati ibyo bintu ntibibaho batunzwe nabashangazi babo batunzwe n'imiryango umuntu w'umugabo amaze gukura adashaka kwiyumvira gukora ngo akabona ko bashangazi bazomufasha ico kintu urabona ko kikiri ingorane abajene bacu vraiment benshi barageramiwe tuko turaraba ingere twofasha abajene namwebwe bagwaruka muri abajene muvuye hehe kuri ambassade muri abanyeshuri mwiga kuri ambassade oui est-ce que vous parlez le français oui OK où est-ce que vous venez nous aller à la maison ou sortir à l'école maintenant les deux sacoches c'est pour toi non c'est pas pour toi c'est pas pour moi c'est pour lui il m'a dit je prends sa mallette je l'ai volé non tu n'as pas volé je vois qu'il y a 3 sacoches ça c'est la mallette de ma petite sœur où est-elle allez toujours vite
Vous étiez en quelle classe? Deuxième. Deuxième. Quel âge as-tu? Oui. Quel âge as-tu? À monsieur Jean-Pierre. Ah, monsieur. Votre âge? Votre âge? Miakayako. J'ai 7 ans. Tu connais la chanson? Oui. Il faut chanter alors. Père Noël, Jean viens venir, car rempli descendra, n'oublie pas mon cadeau. Père Noël, Jean viens venir, car rempli descendra, n'oublie pas mon cadeau. Merci beaucoup. Murakoze. Muze mwiga mumenya. Ejo namwe muzobe abajene entrepreneur. Namwe muze mugere utuntu mukora twishi. Sivyo? Witwa? Mangvela. Très bien Marvela. Mangvela ni bagate blessing. Très bien. Muheza giko. Bakunzi ba Ndufacom TV nukuri mwadukurikiranye guhera ku ntango gushika ku mpera. Je ndumbiwe. Reka. Abajene dufise ni hatari turacafise igikorwa. Turacafise igikorwa cyo gukora, cyo guhimiriza abajene gukora. Bamwe ngo baracyarara ngo kwa tantine umusore ageze kuzana umugore. Yarengeranye. Yararengeranye. Agityo kwa tantine. Ngo niwo muryamika ngo umva nta kintu kimwe yikorera. Nta nico ashaka gukora. Kandi arabunezerera ubwo buzima. Ikintu cyo yifuza umva yavuze ati ngo umubosi ngo yamushima. Ngakene umubosi amushima mubere amugira umusiti. Urumva ico nico kiyumviro ciwe kiri mu mutwe. Mugo gukura amaboko mu mpuzu ngakore. Yumve ko yokoresha inguvu abeho abone ko yoshobora gukora ibintu nawe azohakaza abandi ntigikunda. Abo nibo bajene dufise. Biva ku bavyeyi, biva kuri twebwe ugwaruka cyane. Oya fete ntiva ku bavyeyi. Niva ku bavyeyi. Ako mwana ko yo ntiyononekara umuvyeyi abona. No ya mwene bajya baravuye ku bavyeyi barananiye abavyeyi. Akijya mikona nashangaje. None ntubona ko ayanu itabe. None shubazanye umuvyeyi niwe muha itabe. Ni hatashye. Oya. No kuvuga reba kunzi ba Ndufacom TV abumvise ivyo twagiye turashika ko byose hari abajene bamwe twabonye bakufise ivyo bakora vraiment bakora ibintu vyinshi. Bamwe vraiment n'ibintu bisa neza wabonye warimikashi mwabonye ujya kuri ubudede umukorodonye bose barafite ivyo bakora twashizemwo n'abandi batubwiye ko ataco bashobora no gukora naho bagabira n'amahera bitokunda ko banakora rero murumva ikiganiro cacu dutera tubazanira bishasha kugira les jeunes entrepreneurs mwumve urugezo n'inguvu zuko ushaka gukora. Okay, reka tubashimire abadukurikiranye kuva ku ntango gushika tugeze turabakunda cyane mukomeze mudushigikire ini Ndufacom iva muri Ndufacom TV iva muri Ndufacom company murakoze cyane nkuko musanzwe mubizi muri Ndufacom TV dukora ibintu byinshi ibintu vya mariage ibintu vya location de véhicule ibintu vya imprimerie monetiza ama YouTube Facebook Instagram Twitter tukongera tukagura na page y'umuntu karibu muri Ndufacom TV ni kuri Avenue de la Grèce numero 9 ciao